Bakunzi ba Magagi Burundi turabaramukije tubahana mwiriwe bivana aho muherereye. Rero aha twagiye dusanga umuntu yagize umugambi wo kwitera inyanya. Ego inyanya mazi yuko ari imwe mu bintu twovuga sinzi ko novuga ko ari imboga ibibazo biri mu birungo. Ego murabona yuko umurima atari muto uravye aho uca hose hatemerereye genda gushika harya haruguru shika aho impera twahereye ubona yuko ari vyiza cane. Rero na nyenezo izi ndavuga uyu murima arizo zino tomati twamwegeye turamubaza ati mbega wewe uko avyumva uko abimaze reka tubanze tumuramutse anatwidondora twibwire. Amahoro neza? Amahoro. Yego twebwe tukaba dukorera ku shene ya Magagi Burundi, tukaba twariyemeje kwerekana ibitandukanye muri komine vyaba ivyo abantu bikorera. Rero twashaka tubwire mbega aha bigusaba nk'ubuhe buryo canke ubona bimeze gute muri uyu murima wawe w'itomati? Umurima ndawuravye ndevye nk'ibintu hasabwa harasabwa ibintu vy'umuti, hariho umuti ikiro kigura 30, ariko nubwo uzimvye ndevye akamaro k'inyanya ni karekare. Ziyaranje ndebe ko nogura nk'ibiro nka 25 ngenda akoresha ndebe ko zibanza zinaguke zikure neza zivyibushe. Mbega ukarinda n'imvura kugira ngo ntizibore ku mababi. Yego urabona zirimo ziramera nivyo biraboneka. Mbe ubu ubona hari inyungu iri mw'itomati ko menga abantu bazitabira? Itomati wazikurikiranye zirimwo inyungu kuko nkaha bishobotse zikera neza nkaziha umuti ukwiye ashobora kuhakura itoni. Rero haruye ku mafaranga 1012 ku kiro inyanya zigugu ubu akarusho karimwo kanini yakarenze mu bindi bintu mwamaze kubona. Ni nk'iki wobwira abandi bantu bumva mengo ntibavyitayeho narirya bisanzwe twovuga ko ari ibirungo canke ibintu bifise akamaro mu mubiri? Inyanya ni ikintu gifise akamaro cane gose mu mubiri uzezeje, nta kintu kindya mu rugo ubukena kijanye n'ibintu vy'ifunguro nk'inkozo dufate y'ubugari kuko ico cose gukaranga n'ibindi dufate harimwo bibuzi nta bintu vya tomati birwa rondera ko itomati nizi nyene so tomati nyene ikura hanyene. Icyo no hano abandi nawo wumva umengo barashaka kuri inyanya batinya kuvunika ngo ziravuna. Inyanya ntizivuna wazikurikiranye uko nazo zirakuvura imvune. Niyo mpamvu no hano abagenzi batinya kuri inyanya ngo zerana n'ingoga banashaka mu mezi ane zibazeze. Niyo mpamvu rero urya inyanya kuzirima n'akarusho karekare cyane gose. Kandi ndevye nka zimaze kwera uzokwikenera utuntu twishi ndevye kuko amafaranga azozira hamwe n'amafaranga azira hamwe kandi agafasha ibintu byinshi cyane gose kuca ukurikirana mu rugo rwawe. Yego rero murakoze turabashimiye ku kigoro mutanze ko kwihagira abandi kuko ubona wewe umaze gutahura akamaro k'itomati usivye n'amafaranga wumva kari mu bituma imfungurwa zimera neza. Rero urumva bakunzi ba shene yacu nkuko mubizi tukomeza kwerekana ibitandukanye umwe wese afise ico yokwerekana canke ico yagira abagenzi be yogishikiriza kugira twakura ku nimero ikurikira guteranya 257 68 89 94 52 canke 69 ubusa 67 305. Rero murumva yuko ari vyo gushima ari vyo gukenguruka umva nubwo bitwara uburyo bwinshi biratuma habaho ukwiyungunganya mu iterambere rusangi ry'urugo ubwiwe umuryango ndetse n'igihugu muri rusange. Rero murumva yuko iterambere rikorwa mu buryo butandukanye haba mu by'uburimyi ubworozi n'ibindi byose bitandukanye. Rero dukomeza tubashimira dusaba ko ibiganiro byacu ari akagaruka tubasaba abataragira subscribe ko boyikora kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugera kuri benshi bikomeze gutahurwa na benshi ndetse n'ibyo tudakora neza bikomeze gukosorwa kugira ngo ibintu dushize hamwe twese birashoboka dushire hamwe kugira ngo twubake igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Rero aho hari muri komine Giteranyi ntara ya Muyinga ku musozi bita mu Gakono uhereranye n'uw'Imagagi. Ego urumva ko
ari ibintu vyiza cane, ari ibintu vyo gushigikira, ari ibintu vyo gukora uwo wese yumva ashaka iterambere, haba ku giti ciwe canke ku giti c'umuryango ndetse no ku giti c'igihugu n'isi muri rusange. Cawo cawo, mukomeze muhezagirwe.